Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Nshimiye Imana ubuntu bwayo bwinshi ingiriye kugira ngo nongere kugaruka hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Bwirukiro Mana, ndagushimiye cyane urukundo rwawe, imbabazi zawe. Ndagushimiye ko waduteretse gushika uyu munsi. Ndagushimiye ko ari wowe unyemereye ko nongera kugaruka kuvuga ibyawe. None rero umpezagire amajambo yose ava mu kanwa kanje Mana, ushoboze ashobore gufasha mwene data ariko aranyumviriza n'uzonyumviriza hanyuma. Urakoze, icyo nsabye ni mpwemu yera ngo amfashe anshoboze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Duheruka kuganira nshuti zanje ku byerekeye ukwizera. Twarabonye ukwizera ngene ariko kwashoboje n'abakera kunesha, ariko kwabashoboje kwihangana. Ukwizera kwashoboye kubashikana ku byo batari kwishoboza gushikako. Imana ishimwe. Nanje mu ntahe nyinshi nababwiye nazishitse ko kubwo kwizera, kubera yuko hatabaye ukwizera nta n'intambuko wogira yo kugira ngo ukore ibyo ugomba gukora. Imana rero nihabwe icubahiro kubwo kwizera Kristo Yesu. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo utizera ngo ntibishobora kubasha guhimbara Imana. Rero muri iyo minsi heze narababwiye kwizera, nongera ndababwira ingene Imana yampaye urugo. Ariko rero nagomba nsubize, hari bene data bavuze bati muri irya ntaye ukwizera y'urugo ati hariyo akantu wasimbye. Ngo hariyo akantu nasimbye ngo ako kantu nasimbye rero uyo muntu yansabye ngo ndagasubiremwo ngo ndakababwire, ariko biboneka ko yari yarakumvise ahubwo yasabiye abandi. Yesu namuhezagire ko yiyumvira ko no ku bandi. Ako kantu rero nari narasimbye, narababwiye buriya umuntu akiri umukobwa agira abantu benshi bamurondera kandi n'ibisanzwe. Hanyuma rero muri abo bose bamurondera habaho kujuragirika no mu gusenga. Umuntu aranajuragirikaga akajuragirika. Jeho narajuragiritse cyane mu gusenga, ariko ndashima Yesu yuko yahavuye angirira neza. Imana ishimwe. Rero muri uko gusenga umuntu arashobora gusenga ukavuga uti Imana ndagomba uzompa umuhungu akijijwe akunda Imana. Narababwiye data arabafise benshi. Ukavuga uti Imana ndagomba umuntu ameze uku, nukuri data arabafise. Uko usenga niko data akugirira. Ariko si ukuvuga yuko ari ibyo biba ari byiza. Kuko urabona umwana arashaka gusaba ati ndashaka umpa imbugita, canke ati ndashaka umpa iki n'iki n'iki. Hamwe wokimuha ushaka kukimuha, ariko kukimuha si kuvuga ko ari byo byiza. Rero nanje mu gusenga narasenze nsaba Imana umugabo. Hanyuma rero hariho ibyo nagiye ndabwira Imana, kandi Yesu yagiye arabimpa nkuko nyene nabimubariye. Rero muri fiançailles rero nagize abantu benshi niko novuga. Rero ngomba mvuge umwe canke novuga nka babiri. Igihe kimwe nasabye Imana ngo Imana izompa umuntu akunda kwisonzesha cane, akunda gusenga. Hanyuma rero muri abo Yesu aramumpa. Umuntu yakunda kwisonzesha, yisonzesha ngira ngo 3 mu ndwi. Urumva ko kaba ari kenshi, nti n'uyu nyene. Hanyuma rero muri fiançailles ndasobanukirwa yuko ibyo atari byo biba bikenewe we kubaka urugo. Uwo turavana kandi tuvana neza n'amahoro. Hanyuma ndahindura isengesho, nti rero Mana rero ngomba umuntu akijijwe, afise amashuri aya n'aya, abaha n'aha, ameze uku n'uku. byose ndabibwira Yesu.
hanyuma Yesu aramumpa umuntu ameze uko nkuko nari nabisavye, turajana muri urwo rugendo rwa fiyansaye. Hanyuma rero hagira hagere ko kandi nari naramujanye n'imuhira ndamwerekana muhira baramubona. Hanyuma rero hageze igihe nyene yuko tuja mu by'urubanza rero nyarubanza gukwa kugira nte, ndavuga nti umve rero reka tubanza dusubire imbere y'Imana dusenge, kuko mu rugo haba ibintu byinshi cyane dukwiye kubanza guhakikisha canke kumenya neza yuko data wa twese ibi bintu abyemeye, ari we yatumye, ari wowe yangeneye canke ari jewe yakugeneye. Voilà. Hanyuma tuhana iminsi yo gusenga, arasenga ariyo yarari nanje ndasenga ndiyo narindi kuko ntitwakora hamwe. Hanyuma twahanye umunsi wo gusenga, agapfukamiwe nanje ngapfukama iyo narindi. Rero ndashima Imana iyo dusenze Imana yacu irumva. Rero muri uko gusenga muri iryo joro Imana irangendera mu nzozi, nyereka inzozi mbona ngo nambaye ibirato birebire, abadamu barabizi ibirato bita crayon, no kuvuga na karato gasongoye cyane. Mwene ako karato rero ukambaye ukagendesha ahantu heza nk'ahantu hari ikaburimbo canke ahantu hashashe hatari amabuye. Ariko murabizi namwe ari nk'ahantu hari amabuye menshi mu bihomoka mu biki, ntiwogendesha ikirato nka mwene ico, ahubwo mwene aho hantu naho hacagendwa nk'ikirato kimeze nka souplesse canke amaponje, murabyumva. Hanyuma rero Imana inyereka mfise ico kirato gihagaze kandi ndiko ndaca ahantu mu mabuyebuye yo ku musozi. Ndavuga ntuko biri kose aha hantu iki kirato ntigikwiye kugendera ahantu nk'aha. Hanyuma Imana yongera inyereka nambaye isaha, nambaye aga plastique, hari akantu abantu bakunda kwambara, akantu kaga plastique kirabura barakunda kukambara ku kuboko, sinzi icyo byansobanura. Mbona rero ako kantu ariko nambaye. Hanyuma rero Imana irambwira ati kambure, ambura ako kantu nshobore kukwambika isaha nziza en or. Rero mbona muri izo nzozi ako kantu ndakambuye, ndindiriye ko Imana izonzanira isaha nziza en or. Muri izo nzozi nsobanukirwa rwose yuko d'abord iyo nzira ndiko ndacamwo Imana atari inzira yanje canke atariho nkwiye guca. Ndiko ndasenga niho Imana yansobanurira ati urwo rugendo wafashe, urwo rugendo ntabwo, iyo nzira ntabwo ariyo, iyo nzira ukwiye kuyivamwo ukabiheba. Okay. Ati kandi nk'uko ubonye ako kantu kirabura ku kuboko mu gishingo cy'isaha, nugakureho nzokuzanira isaha nziza. Murindi jambo yaravuze ati uyo muntu muri kumwe ntabwo ari we nakugeneye, ahubwo uwo nakugeneye ari nyuma. Rero maze kuvyumva gutyo bene data, iyo nzozi zaranezereye, nararyohewe kuko zanyeretse ibyizigiro by'ibyiza byari imbere. Ariko kandi nongera ngira umubabaro kuko uwo muntu twarakundana kandi urumva nta kibi yarankoreye, nanje nta kibi namukoreye, kandi vraiment aho ngeze amaso naramukunda kandi nawe yarankunda. Hanyuma rero ncangira ikibazo cyo kuja kwimubwira ko twasenze, none wewe Imana yakubariye gute? Arambwira ati je Imana yanyemeje rwose ko ari tuzobana. Ndamubwira nti yo none gaye mwe nanje ko yambwiye ibindi. Nanje ndamubwira ko Imana yambariye ko ahubwo iyi nzira nafashe nkwiye kuyivamo. Yawe gaye ndabimubwiye gutyo arababara cane, arababara rwose.
kandi namwe murumva ko bibabaje, ariko kandi bihurirana ko jene naravuze mu mutima nti icimana data wa twese azombwira cose nzogikora, naho azoba kuri urya munsi wa mariage mpagaze imbere data akambara ati ibi nibi bimeze uku nuku nuku nuku, sinzotinya abantuka, sinzotinya kumaramara, sinzotinya oya, ahubwo nzotinya, ahubwo ikintu cyo mbabaza ni ukudakora uko umwami ashaka, icyo cyonyine. Je navuze ntabantu ntaco bambwiye, ariko data singomba gukosanya n'Imana yanje. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ca ndamubarira, ndabimubwiye gutyo, urumva ko yababaye gose, yarababaye cane, hanyuma ca mbarira ngo nawe Imana yamubwira ko ari we tuzobana. Ca ndamubwira nti okay, wowe rero ko Imana yakwiye ko ari je tuzobana, nanje Imana ikaba yambariye ati ibi bintu nindabivemwo. Urumva rero nta kundi, umwe wese nakora uko Imana yamubariye, nca nkora uko Imana yambwiye. Urumva rero mugabo mu nyuma yaransabye imbabazi, kuko yavuze ati yabikoresheje n'umubabaro, ntiyarashaka ko tuvana. Ndashimira Yesu, iyo dusenze Imana yacu irumva, kandi iyo tumubwiye data aratwishura. Mwene data, sinzi wewe uko bikumerera igihe wumvise kuri kurakora uko Imana ishaka. Jewe iyo menye ko ndiko nkora uko Imana ishaka, niwe munezero wanje, naho muri iyo nzira ntoyihuriramwo n'amakuba, kuko amakuba mw'isi ntiyobura, umuntu wese akiri mw'isi yoba yibeshe. Mw'isi hari amakuba, kandi hari ingorane, hari inzara, hari ugupfusha, nkuko nabivuze muri izo video ziheze, navuze nti ibyago umuntu ahuriramwo navyo mu rugo. Hari amavideo uyakeneye azogenda yandike Habonayo, kuri chaîne ya YouTube yandike Habonayo muri Magiskile, mu ndome nini azobonayo mu video narungize. Ibyago bibonekera mu ngo ni byinshi, kandi no mu ngo z'abantu b'Imana birabayo, ariko iciza cyo kuba aho hantu uri warahasengeye ugasaba ibimenyetso, Imana ikakwemeza ko ari aho nyene. Mwene data, n'amahoro. Uko byoba bisa kose, ingwano uko zoba zisa kose, uzoshaka kuzitwara, kuko naho nyene data yakugeneye guca. Imana nishimwe. Kenshi hari igihe umuntu yita ku mwikomo, akavuga ati ibi bintu iyo nkabimenya kare, iyo nkabimenya kare, iyo nkabwira nte. Ndabivuze kuri mwene data atararongorwa, usenge, naho wowe ufise umufiance ntibigusaba kudasenga. Senga, Imana ikwemeze, iguhe ibimenyetso birenga kimwe yuko ari ubonye n'Imana yakugeneye. Wumvise Imana birimwo, muce mwavansa mugende. Imana ishimwe. Uko biri kose nimwahurira n'intambwe mu rugo, nimwahuriramo n'ibitero bitandukanye, muzofatana amaboko kandi muzobigendamwo neza. Yesu nahabwa icubahiro. Nababwiye mu ngo ibintu bikunda kubamwo, hari aho habamwo kutumvikana, hari aho habamwo umwe gukundana cane uwundi nawe akaba ingumye, hari aho habamwo umwe kuba ari umuntu ari serieux cane uwundi nawe akaba umenga sinzi. Donc uko bimeze kose, data yashimye ko mubana, aba yashatse ko mufatana amaboko mukajana muri urwo rugendo rwo mu rugo. Imana ishimwe. Ibyago nibiza, Yesu azomenya ingene mu vyihanganira. Kandi ico nasanze data ari umunyabwenge bukomeye cane, muri mwebwe Imana iba yabyize ko ikabiraba kiri igomba kuzogukoresha ikituma uyu ari wazogufasha. Kandi uyu nawe ameze ishira muri wewe, akaba ari wewe uzomubera umwigisha n'umujanama. Yesu sinzi ukuntu muvuga, Yesu arakomeye.
rero operasiyo z'Imana izikorera hariya tutabona ni nyinshi, ariko twebwe kandi tukwiye kugomba gukora uko ishaka kugira ngo vya bindi yapfundikanya hariya na hariya na hariya bishobore kugenda neza. Yesu rero nahabwa icubahiro, nashigwe hejuru. Kandi no mu bana muvyara naho nyene harimwo inyigisho nyinshi cane, kuko mu mwana uwo ari we wese muzovyara, Imana ibagiriye neza mukavyara, kuko byose bigenda nk'uko yabigenye, usanga umwe wese Imana imufitiye hole, imufitiye igikorwa azokora muri uwo muryango. Yesu ni mwiza, Yesu arakomeye, Yesu tumugirire icyizere gusa, ibisigaye zobigenza neza. Nuko rero bene data nkunda, nariko ndabahimiriza gusenga, mwabasore mwe, mwabakobwa mwe, mugicagura senga Imana. Hariho ibyo ugomba, hariho ibyo wifuza, bishira imbere y'Imana kwa kundi ubishaka. Yesu arafise abajanye na kwa kundi ubishaka, ariko kandi kwa kundi ubishaka bishobora kuba atari byo biri parfait kuri wewe, bishobora kuba wasenze nabi. Naragerageje kubabwira bene data, naragerageje kubabwira, hari umuntu ashobora gusenga nabi, kandi uko wasenze nabi data azobiguha. Azobiguha, nawe uzorya ingaruka yavyo. Ariko mu kusenga uvuga uti Imana, naciye narababwiye, maze kujuragirika cane mu masengesho, kumburengera ngo muri iyo ntahe iheze navyo navuze cane, narajuragiritse cane mu masengesho, kuko nasenga nk'uko numvise abandi bavuze, ibyo numvise bikeya. Kandi mu gihe cacu hari ibintu bitoroshe, hari intambara, twe twagize mariage mu ntambara. Hanyuma ico gihe hariho ingorane y'abahutu n'abatutsi. Rero ukumva ngo abantu badasangiye ubwoko bicanye, ugasanga ngo umugabo yishe umugore wiwe kubera umututsikazi, canke ugasanga umugore yicishije umugabo we kubera umuhutu, ugasanga ibintu nyene nk'ivyo, ibintu bya satani nyene. Rero kubera yuko ico gihe nagira mariage byari ibintu bimeze uko, ako nako naragashizemo, navuga nti Imana uzomfashe rero, undinde, uzompe kurongorwa n'umuntu wo mu bwoko bwanje, kugira ngo nevite iyo ngorane. Suko nari umunyamacakubiri wapi, kandi Yesu atabare abantu bakigendera mu macakubiri. Bene data, amacakubiri azanywe na satani. Nukuri ndababwire nti ntihagire umuntu agendera mu macakubiri. Abana b'Imana ni abana b'Imana, nta bindi. Rero ico gihe rero, kubera ako kantu kari kahari ico gihe, bituma nsenga gutyo. Ariko kandi hari n'utundi twinshi nasenze. Rero Imana uzomfashe, uzompe umugabo afise diplome iyi, urabizi hariho abasaba diplome academique, umuntu abimeze uku, Imana irabafise. Hariho abadoktori benshi, harimo abaprofesori benshi, harimo abaki bariho. Ariko ivyo none birakwiye? Hamwe Imana yobaguha, wibaza ko uwo mwoca mwubaka neza? Niba Imana igomba kuguha ubutize naho, niba Imana igomba kuguha umukomersa naho, kubera yuko ari wabona ko ariho bizogenda neza. Umuntu aravuga, ariko ukarekera espace Imana, ukavuga uti Imana, nyamara ndifuza ko ubugombe bwawe aba ari bwo buba, ubushaka, wandavye imbere n'inyuma ukondi nuko wandemye, ukabona uwo tukwiranye. Mwami Yesu, uwo ni nifuza. Ariko ndashima Yesu nawe numugira neza, na vya bindi wifuza arabigushiriramwo. Naho akwereka, ariko aba yabanje gushiramwo na twa tundi wamusaba. Imana yacu niyo kwizigirwa, Imana yacu irakomeye, Imana ibahezagire.
ego byari ibyo nagomba kongera ko kuri mwene data wambwiye ngo ndagushire mwako kantu. Imana nibaha umugisha. Yariyo ntahe nagomba kongera ko ku by'urugo. Ego n'ubundi wese azoba yifuza ko ari ikintu agomba ko tuganira ko, karibu azonyandikire muri commentaire nzomwishura. Imana nibaha umugisha. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Hari ni iyi shene turiko naho ni shene Habonayo na bibabwiye. Hanyuma kuri video ikurikira, Yesu angiriye neza, turaza kuganira ku by'umuhamagaro. Ku by'umuhamagaro, ni gute umuntu amenya ko yahamagawe n'Imana. Mbega umuntu yobimenya gute? Mbega yumvira ijwi ryo mu mutima? Mbega hamwe agiye asanga yarihenze agasanga nta Mana yamuhamagaye, naho bisha bigenda gute? Ibyo byose Imana ingiriye neza turaza kubivugana kuri video ikurikira. Imana Data ibaha umugisha. Amen. Data ndagushimiye cyane kuri umwizigirwa, ndagushimiye ko wafashije Yesu ukampa urugo, ukampa abana, ukampa umutware. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Nuko rero Mwami ndabasengeye ubazigame aho bari hose. Kandi Mwami Yesu ndasengeye na mwene data, uyu mukobwa n'uyu musore bifuza kugira mariage bakaba batararonka confirmation iva mu ijuru. Ndi imbere yawe ndakwinginze Yesu kugira ngo umuntu wese umuhe gusenga amenye icyo mushaka ko nibyo byoba byiza. Urakoze Mwami Yesu Kristo. Mana ndagushimiye kuko uri Imana. Ufashe bene data bamaze kubaka, mu izina rya Yesu bafata ukuboko ubarinde wa mubi. Mwami Yesu ndabigushimiye kuko uri umwami uzi kuroranya ibintu. Ndasabye mu izina rya Yesu Kristo, wa wundi ariko aragusaba ngo umwereke umufasha akwiranye nawe. Yesu kuko uri umugira neza, umugendere kandi umwereke uzoba ukoze. Ndabigushimiye kuko uri umwami wumva kandi ukora ibirenze ibyo nkubwiye. Ni mu izina ryawe ugera Yesu nsenze kandi nshima. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire.